kwakira chef de mission wa OIM mu Burundi turiko turavugana ivyo ibikorwa vyinshi OIM isanzwe ikorana na ministère y'abakozi n'akazi cane cane vyerekeye akazi aha mu Burundi n'urwaruka kenshi ruja gukorera hanze kugira bitunganywe neza, kugira akazi gatunganywe neza. Twafashe akanya ko kumusigurira ineza izova mu bikorwa vyiza bizotunganywa, ibintu byose bizotunganywa kugira ibikorwa bigende neza. Iterambere ntishobora gushoboka mu gihe akazi kadatunganijwe neza. Dufise urwaruka rwinshi ruheza amashuri buno nyene rutabaye formé canke rutaronse azorondera akazi mu kibanza caho. Ni ukuvuga rero dufatiye kuri ibyo turiko turakorana, hagiye gukomezwa ko urwaruka rwo kwigishwa rwo nyene gukunda no gushiraho ubuzi bwabo, hanyuma abashoboye kuja gukorera hanze tubibafashemo, n'abashoboye gukora ino bishobotse biteza gushoboka kugira ngo icyo bakora ari ico bishyiriyeho canke ari ugufasha aya mashirahamwe manini kugira ashobore gutanga ubuzi. Ni ukuvuga muri make ni gukora ico gikorwa cose gituma igisata c'akazi kigirira akamaro, kibaho kigirira akamaro kandi kicaguka, kugira dushikaho umurundi wese agira urukundo rw'akazi, akiyumvira ico ateza gukora, hanyuma umufasha akamufasha mugabo nawe ari ku kivi.